Africa Live, Africa 5, Africa Plus. Amahoro kuri mwebwe mwese mundahengeshanya gukunda no kurikirana ibiganiro n'amakuru aca kuri chaîne yanyu Africa 5. Nuko nitwa Alain Nova Irambona muri kino kiyago no nkuru tubasangiza ibijanye n'umukuru w'igihugu ca Burkina Faso ni Kapiteni Ibrahim Traoré yagendeye kuwa gatanu kugeza mu gatatu mbere yifatanya n'abasirikare bakomerekeye ku rugamba mu kamenya k'icyo gihugu mbere n'akarere ka Sahel bamaze igihe bari mu rugamba rudasanzwe ho kugwanya imihari y'iterabwoba mbere n'abihevyi. Kuwa gatanu rero gezo rya 2023 kwezi kwa gatanu 2025 umukuru w'igihugu ca Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yaragendeye abasirikare bakomerekeye mu ntambara y'abahuje n'imigwi y'abihevyi n'imigwi kandi bita y'iterabwoba. Urugendo yarukoze mu bitaro by'abasirikare bya Tanget Ouattara biri mwikambi ya gisirikare ya Ouazzane kuri Bari nkuko amakuru yakesha urubuga rwa presidence ya Burkina Faso. Mu gusoza urugendo rwiwe umukuru w'igihugu Ibrahim Traoré yaragiranye ibiganiro n'abo basirikare bakomereka mbere n'abarokozi bo mu bitaro. Hambavu y'ivyo rero atako Kapiteni Ibrahim Traoré president wa Burkina Faso atanga amabwirizwa akomeye yerekeye kubaka ibikorwa by'iterambere bishasha no kuronka ibikoresho by'ubuhinga bwa none mu kuduza urugero rw'ubuhinga bw'ubuvuzi ngaho mu gihugu ca Burkina Faso. President wa Burkina Faso ariwe Kapiteni Ibrahim Traoré yagize ati ndugure twamugina ntibiba ari byiza ko umugwayi arembera imbere yanyu nk'iyo yakomeretse kuguma abaririra mu bitaro mu gihe ariko aravugwa biterwa no kuba yatevye kwitwararikwa. Ndugaye twamugina President Ibrahim Traoré yarashimiye abakozi bamwe mu bitwara neza mu kwitaho amagara y'abavugwa mbere yongera aratanga n'intererano y'ukuntu iterambere ryo muri kazoza rizotuma ikigo cy'ubuvuzi kiba igikoresho cyo gukoresha mu myaka izoza no mu bihe birebire. Uko bigenda kose rero abaganga baba mu gisata cy'ubuvuzi ngaho muri Burkina Faso eka mbere baba n'abavuzi hano iwacu Burundi eka no bindi bihugu byose umugwayi nuwo kwitabwaho, umugwayi nuwo guhabwa ubufasha akeneye suwo kurabwa minenegwe. Twizera ko akakamo katewe na President Ibrahim Traoré n'abandi mbere bubahwa n'abandi bakuru b'ibihugu bogatera bakoze mu gisata cy'ubuvuzi bo mu bihinga itandukanye. Hambavu iyo mbere n'abavuzi abo babitwara ukutariko bakikubita gashi na karengo kibarwa n'icyumba icerekwa nikibona. Africa Live, Africa Plus.